aba bapeti reka ndabita abapeti nabazanye muri game bangenda n'abasumvye imyaka man ibi bidogo bifite ngene biza ku ma TV online bigatindero ngo vyavyimbye ngo biri mu vyangwe ngo vyambaye neza none ivyo bivuzwe na giheko shema umuntu atanchiro zitatu turahura kuva tubonana giheko ni muri aho inchiro zitatu zirakwira ahubwo gusa ni kwa kundi umuntu abatakuzi akumva yuko niya kuvuguza kumwishura kugira ngo agira abantu bakenya ahubwo giheko igituma arondera izina ni njyajya nyama rero dufatiye ku bucuti twari dufitanye sinanizera ko ibintu byari bikenewe ko bishira kuri stati kubera ko umuntu nka Dani afise brand muri cinema umuntu afise brand ikomeye cyane umuntu amusumba man danagara n'abapapa man danarakuzi gani ni region rero nyama yarakwiriye kubandanya kamera agakora filime nkuko avuga ngo no mu producer mwiza akareka gutuka aba bakinyi ba filime ko nibo bamuha ibiraka bamaze kuba rero bamuha ibiraka bro bossi wawe naho yokora iki ntumushira ku isoni naho wowe ushaka umuhano uramwegera nk'umukozi kuko ubugumura umukozi imbere yiwe ukamenya imvugo ukoresha rero nyama ariko arafina ku bavyeyi okay reka tuje kuganiro tutagiye kurere yigeze kwishura ngaha avuga ngo nta nimero yanje afise nta nimero yawe acavuga ngo nta kibazo dufitanye we dogo we turafitanye ikibazo kandi ndankinjyaja bro uriko urahenda abafana ngo nta kibazo dufitanye ugaca uvuga ngo YVAN niwe yakuzamuye ngo yakubereye director YVAN namwakiriye mu bandi ntimwari muziranye mwese narabahuje nta numwe yarazi ubundi mwese mwari abagenzi banje ndabahuza mu babagenzi muca mwigira gatimu kagashaka kunwanya ariko ntimwonshobora ntimundusha ubuzima ntimundusha iki ntimundusha hit ntimundusha ibikorwa ntimundusha no mutwe uyu kuko bereka ingoma vibing dogo mwe muri abapeti liberty ntaco turiko turafa hago mubaze ngo ufiki nanje afiki nanje awe ninda tazi yuko igihande kinini fana ari we yafashije liberty kugira garagara we niko bibona je niko ahubwo ndanabizi siko ndabibona niko ndabizi kuko liberty ni nakubifata liberty twarakoranye muri filime na filime ya mbere yakoze ndayifise mu kuboko naho yo nabiharira ubiriza beti yangu naho wona biharira umutima wawe ndisiri kukujajinga ko arico nagufashije kandi wewe nta bufasha ndagusabura bizi nothing This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well guys. Natwe muri wa munyenga bwa bumwe ubuntu n'ikigongo tugirirwa na ndiho turashima uwaremye ijuru n'isi niwe ndiho Jehova Jire El Shaddai n'ayandi menshi aba yadushoboje kugera ku mwanya nk'uyu ku isaha nziza. They call me Ndikuriyo Leonce the son by Dr. Vrov aka Diko. Ndi kumwe n'umusore muto ariko munini mu bikorwa yitwa Prince Keys. Today I got my homeboy yitwa Joachim Smifu. Bwana yeye mambo vipi? Safi kabisa. Assalamu alaikum. Wallahi rahmatullahi wa barakatuh. Nuko batori salamu. Yeah. Ukaburaguye kandi ko tukuzinga umungu wa pastor mu Pentecost. Singuye ndicaye usije yuko ndugu zangu wa Islam ndugu zanguni oya mugisha raduhe mugisha dauka no kunavango ngo ndugu zanguni ngo nabavukanye banguni bo mwinguni aba jewe nanye nibazotinye karuko igiswahira ari gikeya muri je ngo ndugu zanguni nguni wafite agashaka kwereka doko biri muri plura sinibaza ko iyo ni kuri zangu kiraba giswahire ni gike muhungu uva he butanyere cyo giswahiri uviyomva nitwova hamwe mu baturabe wacha aho tuva tuvukana amashuri 6 ashaka kwe so ndabanje kwanza ndabashimira it's been a long time it's been a while for real yeah for sure tudahura nawe the son you the best journalist that uri my favorite journalist. Thank you bro. Uri professional. The way you speak uburyo uvuga, the way you behave yourself uburyo witwara, that's good. Mbere yuko rero dutangura ibindi vyose urankoze ku mutima iyo karite banze yigumana maze ndayigumana iyo karite yigumana ntuzoyitakaze kugeza na kino kiganiro giheze uyigumane ariko hari imbwa zibiri gamana ya naweja akimbwa tubanze tukareka cyo waberewe by the way tubanze tukareka bro sasa ko twebwe turi gukubitwa amafaranga yarabuze dolari riherayo
Kama mbona wambariye amafaranga menshi. Ni- Kabotari na Gatarina nguze kumena amazu. Aya mafaranga. bro n'ubuntu bw'Imana. Ibintu byose bihagaze ku gihe. Igihe cyawe nicagera ic'Imana yakuvuze ko canke n'ic'Imana yateguye kwizogwa ntawe uzokikwaka. Nobody. Wow. Nobody's gonna take your blessings. Nta numwe azotwara umugisha wawe. Umuntu wese atora ikimubereye. You take what deserves to you. Wow. Icongereza muba mwumva yuko ari nacishi nubwo mu Rwanda cabajamitse hasi sinkeneye kuhagaruka. Jesse narimo. Icakora wambaye jacket giza. Thank you. Mu byo wambaye nakunze jacket wambaye. Ariko ako kantu wambaye kanditse ko gute? Imbere. Kanditse ko discipline. Byahuriranye canke hari message ushaka gutanga kuba gusa. Aka kantu ka discipline. Ni ibintu nshaka iyi message ndayituye Libere na Nyama. Kuko sinibaza ko kutagera mu rubanza rw'umuntu mukuru umwuga umwe ari we Fanny Lavine. Ko vyari gutuma urubanza muruherekezesha amagambo atari meza. Hari amajambo usivye yuko Nyama yarahageze. Nyama niho yarari? Nyama he was there. Ahubwo wewe man uzikomye mwanya nahamaze sina nakubonye wari wanyegeye. Jewe wari mu basore hari imbere. Niho narindi no mu mafoto no yakwereka. Ego amafoto mu nyuma ni amafoto yasohotse. No muri bagiye abakinyi bari haje imbere baduhamagaye twese abakinyi ba filme niho narindi. By the way je nahise na gahunda yo kuririmba ariko sinaririmba. Wari kuririmba? Ariko ngo umusonorizateur Fanny yaramufite 7500 vy'deplacement taxi ntiyabimurisha. Atwara microphone zibiri nari kuririmbirako. Na bafrim sinaririmba. Azira bitwara hejuru y'ibihumbi. Indirimbo ca ndayisohora mu nyuma. Indirimbo warayibonye. Ego indirimbo yaraso. Nije wari guperforming bro twe tutanakinye filimi. Sinzi baje abangu babarimi baje gutera imigera abantu ngo ni NSORO bazona bica. Ko naririmba. Joachim tubwezanye ushobora kuba umusumbya R&B bakagusumbya hip hop. Nge mungu. Ararapa hari. Sindamwumva rapa sizi umuhungu murape nigeze kumubona nabasha numva yuko ni Mr. Umuntu wenyene dufise yamusubiriye mu kibanza ciwe azi kurapa. Ni Nyuzizo wo bita no Lask. No muntu dufise wo murapere muri industry ya film. Hale 6. Uko mutarumva imisare yanje je ndazi yuko ndapye mwese nabashira hasi. Ndabizi wodushira hasi gusa. Igihugu wobuserukije cyo bagise ngora. Yeah man, that's anyway bro. Yeah. Nuko tuba dutwenga ndakwihanganisha cyane nabonye ubutumwa mu miseze butari bwiza. Mu buru muvyeyi. Bimwe mu bintu nabonye byanagukotse ko umuntu arabyimvugo zawe. Ariko nakunze uburyo nyuma yaho wiyubatse ukagaruka ningo. Nabuze mabukwe. Ari naco kintu ngoma mvuge ko canambabaje bro. Mabukwe. Abantu babonye yambaye maracho baza ko ngo yamaso yimbwa nka ntuze yabankungu. Yarakiza ajya ntakihari. Uge mu mungu wayasigaranye. Arabona bonye Nyama yatutse. Ngo aturi kica. Kugeza igihe shamagaje Joachim tubwizanye kuri vra. Nyene nimba musigaye muza gushutinga yimbwa yaba heke. Banzurindire bazeze kajakana. Jewe igituma narababaye imbura mabukwe. Ni kubera ko yo utakaje umuvyeyi yakuvyariye umugore. Utakaje umuzi w'igitegwa cyawe kuko umugore wanje nimba ndamugiranye n'umusaruro w'igitegwa hariho umuzi watumye cya gitegwa gikura nabuze mabukwe nko kubura mama narobaye ariko ikintu cyambabaje babandi nazana mu mwuga wa sinema barabonye statiko nabuze umuntu kugira ngo sina postinze kubera ko ari umuntu akomeye yapfuye ngo bitangaza abantu kuko urupfu rubaho niyo nzira twese. Usivye ko kuri wewe wanavuze ko ari umuntu adasanzwe kuri wewe. Kuri jewe rero umuntu adasanzwe. Nabishize ko kugira ngo abantu baza kumbura kuri telefone batahura ibibazo ndimo. Ariko my brother baba kinyigisa ngo turakinana baba kinyigisa ngo narazamuye ngo nabazanye muri industry ya cinema. Banza tureka abagenzi. Nta numwe yigeze avuga condoleance. Urumva ko ngana abantu bagirana ubugenzi bwo bujyaje. N'umuntu anapfuye basi. Nta na message bro. Aba bakinyi Imana nazamuye n'injyajya Imana. Iminuni y'abakinyi Imana nagize abari bo n'injyajya Imana.
gushika naho mfisha amabukwe nta na condoleance usivye re condoleance nta numwe yigeze aza ku maziko bose bari babizi everybody knows man but they didn't do anything nta kintu na kimwe bigeze bakora bro it's a hard small irababaje bro byaragucushije ku mutima reka naciye mpindura n'ingendo umuntu wese yitwa ko ari umukinyi wa filime atigeze ambwira ngo condoleance nimero yiwe narafuse oya ego nabo twahora dukina na ngiro uzoyibona bamwe narabahinduye ko navuze ati zini njyajya man mu gihe Joachim nawe mu gihe uboneka friends nabagenzi babesha injyajya kukuntu nawe uboneka wanka ubujyajya bro je ndanka ubujyajya man ndanka ubujyajya jewe diko aba bapeti reka ndabita abapeti nabazanye muri game bamwe ndanabasumvye imyaka man ibi bidogo birafise ngene biza ku ma TV online bigatindero ngo vyavyimbye ngo biri mu vyangwe ngo vyambaye neza abiraba nkavuga ati ukamenga Joachim mu musumbye amashaneti sina amashaneti umuntu azoza kunyereka ati fisi ibi nibi cenzo mwereka ati nakoze ibi nibi bifitiye akamaraba wowe wakoze ibihe bifitiye akamaro bande jewe ico mparanira diko sico ntunze gisumba ico wundi ico mparanira no gutunga wa mutima wotuma ivyo ufise mu bisangira nabandi bikagirira akamara abandi kuko je message nkunda gutanga nibikorwa nkora diko je no kuri sindo mukizi wa asamples sindo mwerana mpora ndabivuga abuki ubutwuki narariye utwana uravyumva byarashitse for real ariko ndi wa muntu ari proud naguciriyemo uvuza ko kantu ngo ko kujya abana ari umugabo kwakoranye yitwa Keke arambwira ati Joachim cyo kimwe nabandi benshi aciyumvira gukora ivyo bintu akavuga ngo yari umwana ni kijuju ati uwo muntu uramujyana wakakujya urazi gituma je ntari kijuju abana kandi ngo ari baba babariye kubasumbya umva urazi gituma abo bana nibo batujya birashoboka kumbure nawe yitwa Keke numukobwa yariye benshi biza gusega ko afise experience yo kumenya kumwe n'abakobwa bajya abagabo arayifise ko nta muntu aza kwigisha ikintu atagizemo experience oya hariho ico bita experience acquise na experience vécue uwo rero hariho experience ushobora kuba wasomeye handi hantu kandi akubwira ivyo rero usomye ivyo usomye siko vyose biba rukuri abanze yige neza hari n'abagabo bamara abakobwa abakobwa babonye bativye bari bafise fresher baheze kubera imigera iyo migera bayironse nabande barabapede canke abareze biene bahuye canke barabagabo bahuye n'abagore my friend ibintu byose ugiye kubivugushiramo ubwenge abantu baramarana ahubwo baba basangiye basi tubita gashira hamwe kabiyunze kugira ngo bagwize sida yego frame reka tugite gashira hamwe mbega tuzogita gute sidayology tuzovyita sidayology muzaba muyica HIV group imana ibiturinde ni timu ifata gute ni HIV group yeah reka tuhasibe twibandanirize nako ndavuga ko ivyo bidogo okay rero diko nitukaze ngaha twihaya ngo turarenze ese Joachim ko iki ubiti bidogo mu gihe benshi bavuga ko baraho bageze mu gihe wanashaka hararo abantu bavuga ko wewe ata muntu wigeze uzamura ata muntu wadogije ahubwo mwahuriye mu bikorwa bagakora bagasanga bigereye handi ha urazi gituma tutahuriye mu bikorwa ucubabaza ati Joachim atarabazana mwakorera erega umufatanya bikorwa nuko mwese mumukora ikintu gisa mwese ikintu kimwe hama mugahurira hamwe mugashaka kugira ngo akigera ico kintu handi hantu bambarize mwakorera he ibihe bikorwa mbega kubera iki hatafuditse bya Joachim ivyo mwakora byaciye binyeka okay reka tuje ku kiganiro tutagiye kurere yigeze kwishura ngaha twarakoranye last avuga ngo nta nimero yanje afise nta nimero ya WhatsApp acha avuga ngo nta kibazo dufitanye we dogo we turafitanye ikibazo kandi ndankinjyaja bro uriko urahenda abafana ngo nta kibazo dufitanye ugaca uvuga ngo YVAN we yakuzamuye ngo yakubereye director YVAN namwakiriye mu bandi ntimwari muziranye mwese narabahuje nta numwe yarazi ubundi mwese mwari abagenzi banje ndabahuza mu babagenzi muca mwigira gatimu kagashaka kungwanya ariko ntimwonshobora ntimundusha ubuzima ntimundusha iki ntimundusha hit ntimundusha ibikorwa ntimundusha no mutwe uyu kuko bereka ingoma vibing dogo mwe muri abapeti ahubwo nimba je naragejeje hajya mu kuba supporting nimutubwire tubasabire n'abaturenze twege babandanye badoze mushika ku ndoto zanya apana kuvuga nabi abavyeyi banyu ko twe turi nk'abavyeyi banyu muri industry muzoze murabaza abo dusangiye umwuga bamwe baratwubaha
kubereke Ahmed ataranshira ku isoni kubereke banaka bataranshira ku isoni kubereke bamugisha bataranshira ku isoni mwe mwumva murenze zo adolescence petit mzo mazijane wanyu bamugabanya amagambo twubahane nkuko nubashe Diko mu mwuga wiwe je sindi mu journalist umuntu wese uzumwubahira ico ashoboye je ndi director ndi mu cameraman ndi umwanditsi wa film ndashobora nkagufata from zero to hero ubu rero urashitse to hero uca wumva ko unsuzugura bro udashoboye kunyubaha ako ndabatahura man nta kuntu no kumwe utokubaho umuvyeyi uje uzonyubaha ataco dufana bivuze ko n'abavyeyi babo bamaraso bati bro reka ndakubwira ikintu kimwe nkujya mu tipere ariko uravuga urinze wubaho ngo mu bantu baciye bugufi kabisa bro guca bugufi biri mu nzira zibiri Rey uciye bugufi vy'ukuri ukabumva ko umutima wawe kwagiriza ko uciye bugufi ca bugufi biri Rio ariko gaca bugufi ugendanye ubujyajya urutwa n'umusazi yubaha nyina afise ico yubaha hari impamvu ndiko ndavuga na message si Rey gusa mbwiye hariho bayiva hari abapeti bese nagenda za bivuze yuko Rey na Iva je nshobora kuba ntariko ndabikurikira neza ni wewe wabazamuye aho bageze soma commentaire abafana ikiganiro Rey yagize ntikiri kure basomere commentaire barananditse nyinshi reka ndabe okay witwa Fani Fafa nangize ngo ni Fani wanyawe ni Fani Fafa official mu mafana bacu bakomeye from ari mu barabu ndamuzi Rey and Iva my favorite love Fani weri karabake ndagukunda Rey muze uwitwa Fabrice Irangabiye muze mwibuka aho mwavuye bro guko nta Imana itokura umuntu canke ngo imusubize rero genda gahoro witwa user nimba gusa nimba umutima wawe utakwagiriza neza yagukoreye Joachim no kuri Rey uzoburi ntashima kandi nta n'umutima uzobufise uwitwa Serge Byukusenge none Rey wibaza ko iyo atagukinisha ubuzwi wewe vrem ngo ubikesha Iva hama iyo ngendo siyo kubera si byiza na gato ngo nta namba ya Joachim ufise kwe ahubwo byaba byiza yandika ikinyarwanda ndagisoma uko kiri umurondeye ukamushimira uti warakoze my coach cange umurezi nibyo yasanuva warakoze kuinkinisha niko yandise ni nyinshi cyane jo sino zimara ni nyinshi haraba appreciatinga haraba amera nk'abinzira mu kibazo ngo hariko kudashima undi abandi ngo nabazirikana wamugiriye neza ni nyinshi igituma rero nshatse kuvuga uko hari ikintu kimwe abarundi twihendako iyo tugize agahiti cyangwa bari muri industry ya cinema cyangwa muziki iyo tugize agahiti twibagira babafana tukashaka kubafata nk'ibiju tubakinisha ko dushaka twibaza ko ari bipupe guys abantu bakina filime namwe muririmba baririmbye nimuzoze muribaza ko abafana bacu badukurikirana ari bipupe muzo murakinisha kuza muhendana ku marezo sose ngo abantu murahuza ngo nta kibazo ariko mu mvugo umuntu akaza kumenya yuko uwo muntu utamwubaha cyangwa utamushimira guys jewe ndi direct ukuri ndakuvuga nta numwe ntinya muri ivyo bidogo sivyo nta numwe ntinya vraiment baze bagira indero twubahane kuko nta na hamwe general bwaje gukora interview ngo mvuge iki niki byantangaje no munsi ariko igituma ndabivuze uno munsi man kubera iki kwera umudayimoni yamaratera abantu ho gushima man imana ntidusaba gukora ibirenze kuko nta kintu kimwe wowe ukorera imana bituma imana izoguha ijuru imana izoriduha ariko imana idusaba gushima kuko twese turabanyavyaha nta mugororotse ahari tuze dushimira imana rero imana ubwo yaremye abantu yabaremye kugira ngo nabo bakunda ukorera ikintu umuntu neza kandi agishima diko ndisiri ko wewe ndazi umutima wawe nimba ubizi neza ndazi yuko ufise nk'umuntu yobara kubabaje wakoreye ikintu kazubona ntaco bimuvuze ya barahari bibabaza nico kintu cyambere kibabaza haragerege wumva menga gukora ineza wabisezera mu buzima jewe rero igituma ineza ntasezeye kuyikora nzona yibandanya nuko nkicizeye yuko hari umuntu nzogirira neza kanshimira naho atazonshimira naho arashobora kuzoshimira umwana wanje akiriho cyangwa kazokorera nawe ikindi neza uwundi kubera ko nawe yagikorewe kuko uburyo ukorera umuntu nabi bishobora kumutera umujinya nawe akumva ko yokorera n'aba bandi kandi imana izobigoharura iyo reaction y'umuntu iyo nivyo imana izoguharura rero ibi bipeti ariko jo ntaguciriyemwo wa mugabo we nubwo uri kurita abantu injyajya abahemu nakire GIHEKO ryari nta n'imisi irahera arambwira ati nimba hari injyajya ya mbere dufise muri film nimba hari umugabo w'umunwa dufise umuntu yitwa Joachim ubwo nturi kuragiriza abantu bujyajya ahubwo ari we njyajya nkuru bigatuma abo bantu bose bakuva ko kubera ko umubano wawe udashoboka
hari mu kiganiro Yego, abibonye muri Gasopo. special drive muzongera Yeah. icyabona yabivuze giheko bagira bapeti ikiganiro canaheza ataraheza no kubivuga bagira bapeti baba bashaka kuvuma ngoma ndakugaragariza we ntuvugire kandi mu telefone wumvirize bamwita Shema ivyo vy'ibiheko abapeti bagenda bakaroga vyanka bagaca baza kwita ibiheko urisire kwaza ko kwita bagiheko kweli urazi ako gituma mwana giheko mwana giye Kigali mari ngo ukora nyirikara ryo kumuvuga ko kumuvuga muvuga ibintu kandi barazwe Nyamirambo ngo yagira hamagara abajibe we hari yarabafise inde ebana ngo bakumerere nabi bagukubita giheko giheka gusombye igisagara hariya nyamico none gashaho umuntu atokwemera yuko uburozi bugusumbye inguvu ega bagira nesi biheko umva yo mazina oya iryo ni oya banzureke gato iryo ni izina ry'ubuhizi urazi gituma nkubu nicaye ngaha nkavuga umuntu atavyemeza mfise bamfata nk'umusazi irajemeje n'est pas disponible pour le moment yayikuyeho yanzureke gato mbona atari no ku murongo gusa niyaza ku murongo umuntu aramutora turaza kubivugako ikintu nishatse kuvuga giko mu bajournaliste mukora umwuga umwe bisiri yuko bose atariko bemera akazi kawe none ivyo bivuzwe na giheko Shema umuntu atancuro zitatu turahura kuva tubonana giheko ni muri aho incuro zitatu zirakwira ahubwo gusa ni kwa kundi umuntu abatakuzi akumva yuko niya kuvuguza kumwishura kugira ngo agire abantu bakenya nshuti zanje bari muri Oman cyangwa Saudiya nshuti zanje z'abafana banje bari muri Australia cyangwa Canada n'ahandi mu following giheko yishakira aba followers ayo yabikoze kubwo kurondera abantu none je duhuriye yo kwerekana n'ifoto turi kumwe ariko mu Kigali wakoranije abantu bana Joachim mu muvugo rusakura umuntu w'umuka benande abo bantu bari bana na genge mwari kumwe ahantu je twari twiberaniye na ba Mede nabo ushatse kubita ko mengo nabantu bumviriza isaka uwo mwanya twari dufise twa twibereye mu Rwanda tuko turiga kungena ubuzima umuntu abusurvivinga mu gihugu c'abandi no kungena twogira ubu twokwicara tuvuga giheko akora iki mu gihugu we numva ko ari giheko gamana yaguca umwanya amana mukabugubuza muratumwanya kw'ivyo bipeti aho ciye numva ni hatari kwe nukuvuga ngo wemanga ko bano bantu wewe baragize ruhara ukabafasha bakageraho bageze ariko bagaca bakwibagirwa giheko ntarimo kandi kuba baranyibagiye giheko ntarimo gusa we yasa nuvuga yuko ndabyibukijwe naho ko bujyaje kandi gusigura ikintu kimwe anze kikenda gusigura ikintu kimwe ahubwo giheko igituma arondera izina ni njyage urazi igituma je yaraje arambarira ko bafitanye ikibazo na Vivi Gift kubera Vivi ubwo wa Rolex niwe yamunzanye ngaha amuzana no muri ibi bintu vya industry aranavyemera ariko ngo giheko yarateye imbere aragira mariage urabihizi ko yabanye n'umukobwa niba ari umuhomani uravyumva sinzi ikibazo cabaye acaranka mu bantu yashimiye yaranse gushimira uwamugejeje ahari ivyo bibazo rero Vivi yariko arabidusigurira turi kumwe na ba Mede twicaye je sinanavuze ko je sinandabazi bose ariko urumva yarahiza ati okay ninavuga Vivi sinza kuvuma reka mvuge Joachim kuko azonyishura rero peti yangu ndaguha yo hit gumaniyo uzoyimarana igihe kitari gito gusa ntuzosubire vraiment uri bomye ntitungana maze imyaka 6 nubatse peti ndagusumba mfise abana babiri mfise abiga ama privé ubu uracara umupeti sinibaza kurana vyara ariko uri kurubahuka abantu bakubaha uzobaza abo bakuru ba Mede ntibakunda kuncisha mu kanwa ngo bancokoze kubera baranzi muri game natangwe 2013 aba bamugisha tuzinanye kuva kera ariko wewe uri kuraza ngaha bro rondera ubuzima muri iki gisagara nta numwe havukira twese twaje kurondera uvuze mugenzi wawe ntibica bitumufungura bica bitumuvyibuha iyo ni message kuri wewe nibaze ko iyo dossier yaheze twobandanya ibindi muri byinshi byagiye biravuga umugabo yitwa Nyamana wagutunga urutoki wari wanamuvuze mukajanye niki akuvuga muri byo zavatire Joachim haba yishira hejuru agira ante nyama sinibaza ko ivyo bintu harabivuga kwera ibiganiro byose byo ndabiraba kandi nimba ari umuntu dufitanye mu bana mwiza nyama hajya mubanye neza cyane ariko gusa aje kumukosora ejo yarakoze yaravuze nabi namwandikiye acaratinya kuvyishurako we peti izo nyama ni muri nyama choma reka ndamubwire ejo ya postinze screenshot ngiye avuga ku mugabo yitwa Dani
agwaye amaso ngo yimbwa bamubeshera. Dani ni mukuru wawe Nyama, Dani ni mukuru wawe. Mugabo ikintu yavuga sorry gato, ikintu yavuga yadekonye si tekinike. Reka kuza mujijisha abafana. Je mpagaze ngaha mpagarariye abafana. Abafana reka kuza murabazanya ngo show business technique. Sivyo bakeneye ibikorwa. Bahate filime zishadika n'impanuro. Wanyemera ngwere kubyo je nifashe ko ari buryo technique. Wowe manzi kanyemera je nkagusigurira impamvu atari technique amabuze je technique vya ukabisigura namaze kubwira abafana. Okay. Uravyumva? Endelea. Nyama maze kuvuga yuko yavuze ngo Liberi ngo ni wakora amahiti gusa. Narunyuzi views asigaye zero. Baronka 20,000 views per day, yeah. 20,000 mu masaha 18. Bisigura ngo izo views ni nyinshi. Ni nyinshi kwa hano. Okay. Rero ati ariko Liberi arabarusha directing. Sinibaza ko yokwemera kuja kuri kamera n'ivyiso nk'ivy'intore zapfuvye ngo nuko ugwaye amaso yimbwa. Niko Nyama yanditse. Nyama rero dufatiye ku bucuti twari dufitanye. Sinanizera ko ibintu vyari bikenewe ko bishira kuri stat kubera ko umuntu nka Dani afise brand muri cinema. Umuntu afise brand ikomeye cyane. Umuntu amusumba. Mani Dani agarana ba papa mani. Dani arakuziga ni region. Dani rero amaze kuba ari region. So umuntu wo kuja kuvuga ngo gwaye amaso yimbwa ngo ivyisongo vyapfuvye. Ngo yakinye filme. Gusanga uburozi bwa views buva mwagiye amaso yimbwa. Oya urazi rero bakunda umuntu n'ubuzi ubuzima bwiwe yari karakora ari mu kazi. Rero Nyama yarakwiriye kubandanya kamera agakora filme nkuko avuga ngo no mu producer mwiza akareka gutuka aba bakinyi ba filme ko nibo bamuha ibiraka. Bamaze kuba rero bamuha ibiraka bro boss wawe naho yokora iki ntumushira ku isoni naho wowe ushaka umuhano uramwegera nk'umukozi kuko ubugumura umukozi imbere yiwe ukamenya imvugo ukoresha. Rero Nyama ariko arafina ku bavyeyi biwe. So urazi rero waravuze kuza ko mu mwanya uzije impamvu uzi do telefone se wa Nyama ngo mwana naramuhevye ahubwo nimo murigure niyafanzo baha mahera niko yavuze. Abeli Dani nibo ncabona niba tavuga ivyo ko abavyeyi biwe nubu ntibahuza Nyama n'umuvyeyi. Rero nico gituma nako nakubwira ngo tuze dutahura abantu batuvuga nabi benshi n'abavyeyi babo barabahevye. Gusa impamvu nagafashe nk'akantu kari technique ibya filime nabyo nzi cyane mugabo nibaza ko c'est un peu bizarre kuza gushutinga urumva ukagitinga kugeza ikintu gisohotse amaso yahishiye nkuko Dani yarahishiye mu gihe uguhishira kwa amaso yawe atasense gufise muri filime. Reka ndakubaze wo gukora ubu journalist rimwe na rimwe nkambona umengo mu maso urangura ngo mogi ndakwagirize ko urumwa ntaragufata hari gihe usanga kajarga technique kiwe bro ko guhishiza amaso umuntu hakumuvuga nabi ngo amaso yiwe yahishe banza umwegere wariye mbega ayo maso sinza canke ibisibizunguzungu mbega uwo bugwaye amaso tukugurira amarori ya gripe basuka mubaza ivyo akabimenya. Ariko bro kiraza gucu judging umuntu okay wamenye ko ari amaso w'amaso w'imbwa waje uhuzanye ko wacise witorera indwara wawuzanye basi wakojeje. Nyama ni wajejwe kuvura abantu bo muri filime Nyama ni wajejwe kuvura abaseneye Nyama jejwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubatosora ariko biremewe kubatosora. Bro ijambo ry'Imana rivuga ngo kirazira kubona igitotsi kiri mu jisho rya mugenza ujya utagibona. Nyama iyo ni Bibiliya industry so kivuga. Nyama nimba Dani umwagiriza amaso yimwe ariko Nyama nawe ko musikara kunani heba Nyama aga uvuze aga Yesu subiramo bandanya sha ngo agakikamunaniye gajo nabihevye ako yafungiwe warakazi kandi siri ko ari abagenzi babeshi babizi iyo nkuru. Rero Nyama nagabanuke guca ku ntuze arashobora guponda nk'abere nkumva ponze Dani mama yangu ndakubwiza ukuri narimwe cyane nawe umuhora kubera ubuntu ko yatarana guponda neza cyo gituma Nyama ni anamponda bavuge ya dossier bavuga ngo abana ngo ibiki n'iki kandi ngo kwari guhenda ni anamponda sinomubuza kubera ko ndamutahura Nyama ntumubonera kiya n'igikuriro peti ugam peti no mwana mwana. Rero nico gituma nakubwira Nyama muze mutahura ibintu avuga ariko ntitwomwemera ko gukurira muri iyo ngeso turiko turamukosora kandi wanashaka jewe ko kumukosora namuhanuye inbox ahandi ko mbwira abafana yagiye araroga babwira ibintu yumve ko Nyama ariko arababesha yaravuze Nyama yuko Fanira Vine agiye kumugaba afisinda Nyama none warabimenye ko atayafise none sinamiwe none wo bimye kashajo jo
urafise ikintu gipima umuntu ko avize inda canke atayifise mbega nyama nimba wemera ko ico kintu ataco mfise nyama yize ubuganga ku buryo we fani yagiye kwipimisha kwinda ashobora kunyishura nimba yaratanze fact zerekana ko ayifise wewe zawe zerekana ko atayifise neza jewe fani ndibaza ubugenzi dufitanye je na fani n'ubugenzi fana afitanye na nyama wemera ko ari nda bafitanye ubugenzi burebe ubwi wawe twemere ko ari bwo bunini oya ntureke kuvyemera kuko uvyemeje umufana muri commentaire barabivuga ko baravye imigendera nyama bafana muvuge umviriza igituma nyama nemeza yuko ari karabesha guys ntuzobona umuntu ananutse ngo agwaye umugera ntuzobona umuntu avyibushe ngo nta mugera agwaye urazi igituma iryo nibanga rya runyuzi bo bateranya amada tutabona kuko niho bagiye kumufatira amaguru siho uba waruri iyo ni fact ya mbere ica kabiri nyama ndemeza neza yuko ivyo bivuga kugira ufungure wirire ariko urashobora kuburonka ivyo ufungura uno musi muri kazozo ukazora ibiganiro kuko bino biganiro dukora ntibifudika ku macano n'umwana wawe uzovyara azobibona azovuga ati koko mfise umuvyeyi w'umusazi sivyo rero nyama mbega umwana wawe azokwitwa intwari canke azokubona nk'umusazi ga grand frère diko ntuzohemuke ngo urambe kuko uzoramba ariko uzamana akabonge kabo wahemukiye upfa uhagaze wotuma wivira kare ugapfa nk'intwari give respect kuri bagwa gasore batwitangiye give respect kuri Yesu yabambwe ku musaraba kugira twadufire wigiyiwe ni ibihe byose wewe none nyama nguwo no ku pasika ntanagira impuwe ngo twibukuru izuka rya Yesu aje ngaha gaponda bagwaye amaso y'imbwe we muhungu w'Imana ntizokubabare basi ntunagira respect wibuka izuka ry'umwami Yesu none muzuze mukazuka amaso yabo afashe ntari barabivuga none ni Yesu yafashe oya abo bantu rero nareke kubata ku mwanya bro ntitukaze ngaha tuvuga yuko turabarenze dukomeye ahubwo tuzoze twirata kugira neza kw'Imana kugira neza kw'Imana nako sukuri cyangwa ndavuga amajambo y'Imana koko siko n'umukiza wa gusumba abantu je ndemeza ko ndo munyavya hari impamvu ntazoza kuri kamera mvuga ngo ndumukororotse waravyemanze I know the reason why urazi gituma igitegere caba bandanye uravyumva igituma je ntegereza kubivuga uko ducira imanza abandi niko natwe Imana ibona ivyacu kandi tugerageza kwishushanya neza kuri aba bafana mbega wa mufana hako je no kuyereka ngo ndi umuntu mwiza ndi umuntu mubi bimaze iki kwigikene wari uko nereka Imana ko ndi umuntu mwiza nkakora ivyikeneye wenda kwemeza uzonjane mu ijuru hana hamwe rero habwo hagarara mu kuri diko mu bihe tubanye bito muri gako maze kumbona ukunda kubona mpagarara kuki bimwe mu bintu hagarara ko nzi harimwo kuba menga wo kwigisha guca bugufi harimwo ikintu cyo kuvuga ngo ineza woyigira ukigira urumva hakabamo n'akantu ko kuvuga ngo dukorere mu bumwe tubane neza n'abagenzi bacu nivyo naromaritse okay hariho rero cyo nagomba ndakubwira naco gishire mu ivyo waromaritse ukuri je ndakunda kuvuga ukuri ndakunda tuvuga ukuri ako nari ndakibagiwe no mukanya nakakubonyeko mukanya gaheze ndakunda guhagarara mu kuri sindabangura umugenzi wanje uzi kuri makosa uri mu makosa uzi kuri mu kuri ico kintu rakizi ako niko rero bimeze rero gituma nshatse kuvuga uko my friend nyama abanyamagamba baguha ibiraka urazi gukora filime ntituvyanse n'aba bandi barabizi ariko gutora amakosa y'abagenza uyereka abafana sico gikenewe abafana bakeneye kubona video nziza ahubwo ayo makosa yereke inbox wowe koso yobwira yikosora sivyo kuja kwereka abafana so jo uvuze nyama nibuka n'uwundi muntu umuntu yitwa Iradukunda Libati we mufiki ko na usa n'umuntu yo mwagiriza ibintu bitari bike Libati ntaco turiko turafa ahubwo mubaze ngo ufiki nanje afiki nanje awe none nimba shoba kira hari ico muva nico gituma umwagiriza ko yakoze ikosa kutaboneka mu rubanza rwa Ravine nkuko menga nta burenganzira afite bwo gutaha urubanza no kutarota urazi yavuze sinzi ikiganiro yigeze gukora mbere nimba gikoranye nande nimba ari umukobito nimba ari wewe avuga ngo naho bo muhaye invitation bakamuha intebe y'imbere cyangwa bakicarana ngo ntiyo kwicara hafi yaho bafani bari
cyangwa bakicarana uravyumva sinibuka ko sishatse kuvuga yarabivuze gusa kubera ibiganiro byo ndabiraba n'umuvandimwe sindi ngyage nkaho nkuko kunavuga ngo je nta biganiro ndahaba kuko ntitwokwizera ivyo avuga ubwa mbere yarigeze avuga ngo je ikintu kijanye na media ngo ndahevye ngo ngo umuntu asigura ibintu ngo abantu bagaca bafata ngo nububeshi ubwo umugaruka mu biganiro gute waradusezeye wewe pete zarazo gutera imigere wavuga utanteranya ngo amenere kamene disiri yuko ivyo atavyo yokora nibaze ko atari yongwanya igihugu gifise ingwanyi ya mbere igihugu gifise n'umuntu agwanya ubukene n'inzara ivyo bintu vy'ikarate ntaco bimariye igihugu kendo bikine ukinizo izo ntuzeza wikinisha winezereza n'abafana bawe sivyo nta ubakwatse ariko abantu dukeneye ukuri dukeneye n'ibikoko by the way je mu bantu barabansora filme ni nziza ariko turi muri bwa buzima bw'inyuma ya sinema sivyo nimba turi inyuma y'ubuzima bwa ya sinema gute twitana injyagya gute tukana tukabwirana nabi ninda tazi yuko igihande kinini fana ari we yafashije Libert kugira agaragara we niko bibona je niko ahubwo ndanabizi siko ndabibona niko ndabizi kuko Libert ni nakubifata Libert twarakoranye muri filme ya mbere yakoze ndayifise mu kuboko Libert ni ibintu vya kamera kugira ubona aje inyuma ya kamera agakora abifise ko nose yabikuye kuri jewe mugabo numva wigishije benshi kabisa iko nukuri naho yo nabiharira ubiriza biti yangu naho wona biharira umutima wawe ndisiri kukujajinga ko arico nagufashije kandi wewe nta bufasha ndagusabura bizi nothing ariko jo kandi oya simvuze ubu sindamusaba mugabo ntibiraba ndiko nagoma sigurire gunciriyemo kandi ntibisigaye ko ntabugusaba ariko nzobugusaba mu gihe uciye bugufi ko cyese gusaba ubufasha bw'ubujyaye ni waba waramfashije Libert nzovuga ati waramfashije ariko ni waba utamfashije nzokubwira ati biracari muri process kubera nturapfa bacha bavuga ngo you never know nta wamenya imbere unamfashiriza umwana naho utofasha je ico ndi mpagazeko rero babe baca bugufi usobanura gute ukuntu uvuga yuko fani yoba bifisemo uruhara kwiduka cyane uraze uruhara runini kimwe canke bibiri uraze uruhara runini ruhari nuko umupfakazi ninda atazi iyo seri tutigirishije ubujyaje iyo seri umupfakazi oya barayizi ngaha barayizi Libert ntiyakina ari acteur principal yego rero iyo kinye muri filime y'umuntu akarinda kwizera akagira acteur principal nuko ababona haraho yifuza d'abord kushika cyane sivyo cyambere haraho yifuza ko ubushika aba yakugaragaje muri mwe utari bwakore naho wozobikoze mu myaka 10 wowe wabagutumye ubikora muri ico gihe kugira ngo ntibize gutwara igihe kinini cendi siri yuko uno munsi umuntu mutumiye mu rubanza ukamugaburira gahaga kitabuza ko yo kuvuga nabi kandi ari wa mugaburiye ibaze digo ibaze umuntu araza mu rubanzi wawe akavuga ngo nukuri badasere vyifani we watanze yihe erega yaguhaye imwe kuko yaguha 10 hari abandi 10 bari kubura mwasabikanye igikenewe n'urukundo igikenewe suko vyo rega inshuti nizera mu bubindi uzorabe diko iyo umuntu akoze urubanza hari gihasanga abo yatumiye bari bakenewe ariko hari habo ibindi bakinkenerwa gose yibagiye kubera stress rero ntuzoca umufata nayo gusa umugenzi wawe wanyawe umubonera mu bibazo ibi bintu je no muri anniversaire naho urazontumira ivyo ntibikenewe ngo muri batazifeta nka naho uzogira mariage je ushaka ntuzontumira ariko umunsi wafishije umuntu uzomuhamagare kuko urarushe urekenewe ukuremesha ibi bintu byo kujya imiceri izi gato zizobagwaza imiti mugware kanseri mbega iteze ikibazo ucugwara amasamba mbika nimba ni diabete habari muri sukari rero gituma ndababwira yuko ivyo bintu atari ibintu byo kwamiza mu kanwa mugerageze mwirimite mwebwe mukora ikintu gikenewe sinje ngango ndi umwere ndashobora kuba mvise ikosa nkabona nakoreye nk'umukinyi ariko ikosa nagukoreye nk'umukinyi sijyo kuza kumbwira kuri social media nijyo kunsanga inbox ko ntiwambuze nimero anje ntiyahindutse umbwire dufitanye kabaziki twe twiyunge abantu tubereke ibikorwa nivyo bakeneye kubona abafana bacu bigene ntibakeneye kumva induru opu buryo umuntu yabonye intambara yo 1993 bibaza ngo keneye kumva ngo tutobe ifatwa kuri rezo soso yabonye amasasi n'imipanga yavyanyabyo nngo muri ko muraza ngaha muzana amatama ibi bidogo nivyo riko nabwira n'amabinga muzana amabinga n'amatama tubarutwaye warabonye biriya bintu diko
usarongora bro urakuze nge na mede mana murambabaza nzi ko usanga none wibaza ko je uranzumvye imyaka reka mugabo waranarongoye hahise igihe bro cyane umuntu muto yaca bro warakinanye biye na papa uko bavuga ko ndagusomye imyaka iyi gipeti kirashaje man yeah webeje jeje bundi na sintabwo mfeta birthday mugabo baransiriprenye ku ngufu imyaka yanje navuye ndayivuze atwa ntabwo mu bantu bakuze muri industry inga 30 ndakwiza 30 ndakwiza okay ofisi ngahe ntubeshe gendura biki no oya gendura video na igitumi gutera isoni we nta video ndakubwira ubu turi direct hari utazora bijya video yawe yaravyi video y'icama mbese nayivuze imyaka yavuze reka tubandanye okay tureke ivyo urazi igitumi imyaka yawe gutera isoni kuvuga ni ntari isoni ariko nabivuze gendura biki gana na province ubu vyanshinge vyamugega mwe babuza abategwa bafise imyaka 30 we ntibagusivye kubera uri mu karandi namurasha namede ntago bamuteye arakuze nawe bani bamwe kubesha abantu mani mwe murasha reka turega gusa inkuru zozofise tureke black inkuru zozofise kandi ukuri guhari nuko uri mu bantu bafashe amaboko bahungisha abantu 193 urakuze ntambara 193 umva serious ntabwo nari bwabe ntabwo nari bwabe 190 ahubwo wari warahunze nibaza yuko tandukanya kuba mu ntambara no guhunga abapeti wowe banza wumvirize nibaza yuko n'umuvyeyi wanje atari bwigere yumvira kurongora ico gihe arizo ngovuga ngo nibaza ko n'umuvyeyi wanje atari bwavuka nobangana na nyokosha cyangana naso reka tubandanye iby'imyaka byo bibari n'ibiharuro usibye ko biraho by the way tutagiye kure tubanze tuvuga ivyiza ntuvuga ibibazo gusa ariko je nta bibazo urubanza go kwafana ariko hano akamura gataho hano naharenze akamura gataho waharenze hano naharenze mugabo ivyo nabonye nawe ivyo yabonye abantu bagira imbone zitandukanye hari umuntu batse kamera ngo yabahiye ngoroki yereka arasigura turabona turira ivu kamera kumbe mu rubanza rwo kwafana hari bamaneko hari bajakiye hari naramboga mu bisheke urumva iriya bintu umuntu batse kamera mwibuka je nabivuze ko umwanya munini numva ntipfuza kubigarukako ariko urazi umuntu batse kamera byarabayeho kabisa byarabaye we diko ngo nawe je hari abantu nyene baratangiye kuzikabaka ndababwira ati mwoba mwamenye ibikoresho muri ko murafata nyiravyo hanyuma ngira imana makuru nari mfise bagenda babwira umugeni aravuga ati muzomufata zadiko zibanze zivemo nibandaniriza akaza amahoro izo baratanze iryo tegeko none mani kwereka abantu batwara inkuru bagaca bayiprintinga bakayikuza gose cyaro wambwiye ko wari wafungiwe muri douche ngo ni kamera barabeshe we piti yakubwira grafre n'umugabo jo ntibivuze yuko ntofungwa mugihe mfunge wikirukure warakoze zikamera umugabo jewe yego kaye ngo kwafana chamani ibintu tubireke barabeshe rayimbwira inbox okay ndaza kukubwira so jo nshaka duhereze hano hari ahantu wasa n'uri arasimba tutumvise neza nshaka utubwire ikosa Liberty yaba yarakoze kutaza mu bugeni cyangwa ubukwe gafani Fine muri invitation iyo baguhaye invitation mu rubanza singomba ko rubanza rwose guhitaba usibye ko bavuga ko ntaniyo yahawe ntaniyo bamuhaye ntayo yahawe oya simanza zose bisaba ko dutumirwa kandi tuba turabavumvye hari urubanza diko nuko ndakubwiza ko menye ko ufise urubanza ntiworinda kuntumira oya nk'ubwo no habanzi ko hari ico nokora no gusanga no muri komite no muri komite no saba kujamo rero tukazobanza tukazokwama turindira yuko tutumigwa kugira ngo tuboneka aho hantu tuzoba twibeshe cyane kuko hari n'ivy'Imana iduha ata invitation yarinze kudusaba rero bisigure yuko ukora iciza utarinze gusabwa umuntu ngo urinde gusabwa ikintu muri make mbonye ko keneye ubufasha bwanje no guhuta binze kubunsaba kuko hari ubwenge Imana turemana butuma wobona rimwe na rimwe umenya mugenzi wawe cyakeneye rero nimba ivyo bintu tubifise je ndibaza ko mbefani yo baragiye ku maziko y'umwana wa Libere Egemenga harasohotse amafoto ari yaragiye fani Imana guhezagira Liberty we ntimuhezagira numva ko yahezagiwe acararengwa ngo nta manza yubake jambo rero umuntu musabira umuhezagiro mwinshi
agaca yakwa n'utwo yari afise rero nimba iyo nzira kuko urumva kugira Liberty kesha kugira ngo narize ngo naragize iki none gashazi ya karate nizo wize mu ishuri nta bantu bize tuzi bafite ama PhD badandazana imikashi hajya grand frère amashure si abafana bacu bakeneye kumenya kuko abaturaba bose ntibize kandi hari n'abaturaba turusha amashure bicecekeye ni nabo bafana bacu abo bose ahubwo igikenewe tubamare yiki nimba udafise icyo wobahaguca bahe filime ifise message yigisha nawe ubundi guhata abantu imigere ngo asasi yagize mane twararavyiza abajaki kandi siriko ntozibagiwe ngo ni kubera wewe ko minga Liberty ntimiyumva namwe oya ni vya kera canke ni vya kera gusa kubera usigaye nuko yumva wenyene ndisiri yuko ndisiri kandi mfise pleve nyinshi izina ry'Imana abandi banditse ba filime n'abandi bantu filime zose ntazemera yumva ko mengo ni wakora filime za filime ziraha ni nyinshi uravyemeza filime ziraha kugira filime honyene nko muri minsi nshobora kuba ndiko ndaraba nkumva ndavuze ati wow Burundi to another level Broken Heart oyaye ijya filime shanze buryo nyama yacu shara yiputagura yica amazi kijya we tu wesha ndavuze ni sharavuga we penzi none izi critique ziva je no ko rurinze ukora filime nkabona ko yarasohotse Broken Heart ni nziza kara image sound amagimbo barazanye ariko yo hariho filime ntovugira we nyama sha no kuri ibi bintu vya filime vyo mu Burundi ntaho turagera ni nakantu Imana yadutije harageza ko tuyisupportinga tukavugana neza kugira dutere imbere ubu turiko turatuma n'imigisha Imana yari dufitiye muri kazoza tuyivuma bigatuma tudatera imbere guys abandi bageze muri za Hollywood robajorekeye amarevore kabarajako ariko sindigera mbona Jetra ariko araponda Jack sindigera mbona umudirector enza ari ariko araponda kandi Joachim baponze NSORO ni nayo title ahubwo NSORO itahito si ahubwo NSORO ari muri bo bantu bavuga yuko title biyahegaje twicare twige tusigire erega NSORO aratwicaje umengo ni dore imbogo yicaje abantu wese yabivuze byavuze uriya hari umupeti muto yabivuze mugango mpamvu ntumuvuge mu zina yoca avuma bireke ibyo ntubivuge tubireke ibyo abona abana uzozurazana abana mu ba legend kuko naba bari bati n'abantu two turakira vuba kuko badusanze muri game nta utabizi ivyo tuharura igihe seri ya mbere je nasohoye mu Burundi ata seri nimwe irasohoka yitwa birashoboka hari muri 2014 nibanyereke filme iri kuri YouTube y'iseri yasohotse muri uwo mwaka raziro nkwereke ntiduharura imyaka turabe ibikorwa no gukura no kungana ko umuntu naho wosanga umuntu amaze nibikogwa ndamaze oya nibikogwa wosanga umuntu amaze imyaka 2 asomye izina ufise imyaka 10 hari ikintu kimwe gice gihaba umaze imyaka 2 yubaha mukuru wiwe ko mukuru wiwe igituma we bikorohera bino bintu uri kurakora mu mwanya muto nuko hari abaguciriye inzira bagwanye n'intambara bakazikemo ugashikira ahantu hagize iki hasashe nibice bituma wubahuka legend ngo nuko yashaje mwubahe ko yaraguciriye inzira mu gihe ciyo ahubwo winjiye mu bintu usanga bagukuburiye nibice bisigura ko ariko uri mwiza gusumba abandi bahaciye aha turi hari abandi sindiko ndemeza ko ari naje wa mbere ndiko mvuga gusa kuri abantu bose mvuze nabantu bansanze muri game bose baravyemeza warashaje ukiri muto ushaje ukiri uri kuri bivuga wacumenga umuntu yobona ikigabo kinini canke umusaza yamaze kwitwaza akabando none mba mbona ukiri umusore naje nico gituma namenye ko nashaje ca ndarongora aba bamede batari kangura yaba Mr Sami yaba Diko abo bose mvuze nta numwe ari musi y'imyaka 40 ana yanje 40 je nzozana umuvyeyi wanje mwashamushwa ndagutera inkuru yo mbere Imana nambe bari rero navyibagiye Diko nimi ibintu nabonesheje amaso gamana yanje ari ivyo vy'ukuri kwande apani wanje ijambo nagomba mvuge ni ndambe mbona ubu naho no kwifira harageze naguye kuri karanga muntu ya Mede ngo kuri karanga muntu ya Mr Sami je mvuga iyi myaka murayijunanye nico kintu nibajije muhungu barashaje ninzehe ziyubuye jo wakoze kuza bro shout out to you wakoze kuza igituma mvuze uko umuntu agatunana imyaka nk'ijya nyemera turangiza ikiganiro akaba atarakorora ngo igufa riturike cyose zirafana ndabakunda gose big up guys ndahari kugira ngo
ndabateramishe ndahari kugira ngo duteramane kuri Fresh TV TV yacu TV rusangi no vyita yuko ni ijisho ry'umwene gihugu kubijanye na industry ya cinema niyo yonyene ikunda kubaha amakuru ari update. Thank you. Fresh TV niyo yonyene ifise umujournalist adaca hirya no hino bitwa Diko Desane umusaza mutama byanyabyo arakuze. God bless. Je navyemeye base shaka kumpe 50. Basi nturinde kuyishirako kuko ni byanyabyo. Cyane karanga muntu ize kuri kamera. Tugabanye ikinyoma kuri tugenda na karanga muntu tugendera amakarata y'akazi. Munsi bagufunze ntuzompamagara. Ndayishize muri biro. Urakoze. Umusaza atani byangombwa murumva arashaje. Gusa rero no babwira guys ndabakunda gusa nta gwanko ruriho. Mugende kuri channel ya Nsoro mumuhe views kuko filme yiwe nziza. Dushigikire Fanila Vine mu rugo seri, dushigikiye Sabas muri cinema bita Ingaruka, dushigikire filme yitwa Broken Heart kuri Fresh TV, dushigikire Amayobera iri kuri channel ya Joachim Smith Badman, dushigikire filme iri kuri channel ya Abel Nduwayo yitwa Imangaseri The Craziness. Zose ni filme mukwiye gushigikira, twumviriza abandi bapeti gabasha, abandi bapeti mukwiye gushigikira. Okay, muzobirabira abo nibo nagerageje kubona, ariko big up sana. Mutibagiye filme iri kirabice bigacika nziza cyane, ifindi image bitwa A Real Boy, ico bita A Boy from Luyigi, umuhungu wa nyawe John K. Real Boy. Umuntu avuze Real Boy muca mu mengo tuvuze Nsoro, ega siwe Real Boy gusa John K wose n'abapamba naci. Okay, nizere yuko ibintu byose bimeze neza, mwakoze kutwakira. Ciao ciao. This is Flesh TV. We shine to progress.